Uruhagarara rwatewe n'amafaranga angana n'ibihumbi 200 ku mwaka. Komine ya Makamba yongeye ku matagisi umudandaza akorera mw'isoko ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba yahora atanga. Uruhande rumwe rw'abo badandaza bavuga ko ayo mafaranga atayoboronka, ari naco catumye bahitamwo gushira amagufuri ku miryango y'amaduka yabo kuri uyu wa kane. Abadandaza bavuga kandi ko ayo mafaranga yiyongera ku yandi mafaranga basanzwe batanga yababa ibihumbi 15 ku kwezi. Aha basigura ko bahora batanga itagisi rya komine ry'amafaranga ibihumbi 5 ku kwezi, hamwe nayo batanga ku munsi bavuga ko yababa ibihumbi 6 ku kwezi. Hambavu y'ayo mahera, abadandaza bavuga ko hiyongera amafaranga ibihumbi 3 yo guhemba abazamu bararira isoko. Kubwa badandaza ntiboshobora gutera intambwe kuko ayo mafaranga komine yongeye ko ari umurengera, kandi abaguzi nabo amafaranga ihagije bafise muri kino gihe. Amakuru RPA yaronse yatumenyesheje ariko ko inyuma y'umusase wo kuri uyu wa gatanu, abarongoye isoko bari kumwe n'abajejwe intwaro bagerageje kugondoza abo badandaza. Igice kimwe muri abo badandaza bakaba bahavuye bemera gusubira kugurura amaduka yabo.